Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro vya radio Isanganiro ikaze nigwanyu na cane mwebwe mwahisemwo kubana natwe muri kino kiyago co ku nama. Isango ry'amatora y'umwaka wa 2020 i Burundi ritera ryegereza, ndavuga cane isango ryo kuwa 20 Rusama aho abarundi bakwije ibisabwa bazokwitabira amatora atatu hari mukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Aho bukera kandi kugenekezo ya 27 ndamukiza hakaba hazotangura imyiyamamazo. Mu rukurikirane rwo guha akanya abakandida bagiye guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu, radio Isanganiro ikaba uno munsi mu kiganiro ku nama iha ijambo uwigenga Dieudonné Nahimana agiye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Agiye umunsi kutuyagira ku migambi afitiye Uburundi n'abarundi ico bita projet de société muri rurimi rw'igifaransa. Aratubwira kandi ingene abona ibintu vyifashe muri kino gihe mu Burundi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, mbere n'akarusho azaniye Uburundi n'abarundi. Ngire ko rero ndamuramutsa Dieudonné Nahimana nguha nikaze muri kino kiganiro ku nama. Baramukije kandi murakoze cyane kuntumira muri kino kiganiro. Mu buhinga bw'ivyuma no mu gufata amasanamu turi kumwe na Hono Niyonkeza, Gracia Marie Justicia Tuyikeze na Aimé Toussaint Mitebutsi. Uhagarikiye kino kiganiro akaba ari Leonce Bitariho kuri micro ni Jewe Leonidas Kirombo ndemesheje kino kiganiro nongeye kubaha ikaze. Kumbure mu kwinjira mu kiganiro nyezina mbega Dieudonné Nahimana abatamuzi yo barinde. Murakoze, Dieudonné Nahimana ndi Murundi. Nkaba navukiye muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974 hari tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Hanyuma muri kino gihe nkaba mba mu gisagara ca Bujumbura ndubatse, mfise abana 4, umwana w'umuhungu n'abakobwa 3. Ariho kandi Imana ikabashoboje kurera abandi bana benshi cyane kuva n'imbere yuko nubaka. Nagize ubukwe mfise abana barenga 30 tubana mu nzu bari bavuye mu bana baba mwibarabara muri ico gihe. Nkaba kandi rero abantu basanzwe banzi nk'umaze imyaka irenga 20 ndongoye umuhari w'ugwaruka rw'imboneza mu ikanguro witwa New Generation. Akaba ari umuhari natanguje canke ishirahamwe natanguje nkiri muto cane mu bihe Burundi bwariko buraca mu bihe vy'amagume mu myaka ya 90. New Generation rero ikaba ari ifise intumbero cane yo gufasha ugwaruka guhindura uburyo bwabo bw'ingene biyumvira kugira ngo bave mu ngeso mbi. Ubwa kabiri kuraba ingene duha agaciro imico kama kino gihugu cacu no guteza imbere ubumenyi. Ubwa gatatu tukaba twashira imbere cane ibijanye no kugiza umwimbo n'ibijanye n'ivyiterambere. Ariko kandi si yo yonyene natanguje andi mashirahamwe atandukanye. Hariho nk'ishirahamwe rihuza amashirahamwe y'ugwaruka gitwa Reja ndi mu baryiyumviriye mfatanya n'abandi turaritangura. Nkaba kandi nari mu batanguje ikigo citwa BBN kishinzwe cyo kwigisha ibijanye no ku bikorwa byo kwiteza imbere kugwaruka ariko no ku bandi muri rusange. Nkaba kandi mwaka wa 2010 mfatanije n'umufasha wanje twaratanguye ishengero ryitwa Oasis Christian Center aho nari maze igihe ari ndarirongoye gushika mu ntango z'uyu mwaka. Ariho kandi n'ubundi mbana yafise ikibanza c'umungere muri iryo shengero. Ejo bundi rero nkaba kandi maze gutangura gutegura bino bikorwa nkaba naciye ntangura gukora cane mu kigo citwa Dieudonné Nahimana Foundation gifise intumbero yo gushigikira abakiri bato ariko baragerageza gutangura kugira ngo imigambi yabo canke amashira hamwe ntibazoce mu ngorane nk'izo naciyemwo ashobora kuronka ababasahiriza abaha impanuro. Ariho kandi cane gishimikira ku bijanye no kwigisha uburongozi nkorera abandi. Nico gikorwa rero nari maze igihe nkora cane mu bihugu mu Burundi no mu bihugu byo muri kano karere. Maze imyaka ishika kuri 3 rimwe mu kwezi imisi yose ndagenda mu kindi gihugu kiretse kino gihe turi muri ibintu vy'ingwara kwigisha ibijanye n'ivy'uburongozi nkorera abandi ha muri Afrika, Iburaya canke muri Amerika. Ivyo nivyo novuga ngerageje kuvuga ku bikorwa nagenda akora. Ariko hariho n'ibindi ntori ndakondagura ngaho. Dieudonné Nahimana muvuze ko muvuka mu ntara ya Muyinga mugira wakangaye mu muryango. Ndi umwana w'umunani mu muryango, no kuvuga ko ndi umuhererezi. Ariko kandi umuvyeyi wanje akaba ari mu bantu bagize ikorwa gihambaye mu bijanye no guharanira intahe kwikukira. Akaba arose n'akaryo gushobora kuba umwe mu bashikirangoma ba mbere mu nama nshinga amateka ya mbere mu gihe cyo kwikukira ku Burundi. Novuga ko
ari we mu bantu banyagiye kuva mu buto bwanje bijanye n'ibikorwa barifuza gushikako hamwe n'umuganwa Rudoviko Gasore vyatumye ngira icifuzo cyo kuvuga ati reka ndabe ingene no bandanirizaho bari bageze mu migambi yari afitiye igihugu. Kutashimye kuja mugambwe mutama wawe muvyeyi yarimwo no kuvuga iprona. Narifise ikibazo kuva kera nkiri muto bwa mbere hoho nuko icifuzo cyane ko ari kwifuza nibaganza nti ndumva nifuza ko umuntu akora Imana ihebera Imana ico cari kimwe mu vyifuzo vyatumye nderwa mu mutima wo kuba umuntu azoba mupadiri no kuvuga mutima wo kuzoba umuntu ashobora gukorera Imana ariko kandi ndibuka yuko ni gihe kimwe ndi mwaka wa mbere nigeze kugira isengesho niga kure nagenda n'amaguru umwanya muremure hanyuma ndahantu hari gipfungu mbona umengo ndi hejuru y'ibicu ndavuga nti Imana ndifuza kubagwa Gasore byarivuye kuko umuvyeyi wanje yanyeretse neza yuko intumbero yari afise igihe bariko barahana intayo kwikira itashitsweko naho umugambwe wabandanije bica bituma rero ntumva umengo inzira yo guca mu migambwe canke kuza gukora ikwa byo mu migambwe nibwo buryo bwiza bwotuma indoto bari afite bayishikako ariho kandi undi mwanya nari nkiko ndavuga nti mbega ntivyo hava bimbuza gukorera Imana ninaja muri ico mu bijanye n'ivy'imigambwe biba vyatumye kuva mu ntango ntigera ngira icifuzo cyo kuba mu mugambwe kuko nabona umengo umugambwe utuma abantu bagaburwa mu migwi ntuzwe ugishobore gukorera bose. Nubwo nti ubuzima bwanyu kuva mukiri bato mumaze guca ubwenge gushika uyu munsi muvuga ko muri rusange bworoshe ico mwibuka cagoranye mu buzima bwanyu mutazokwibagira n'igiki. Ubwa mbere hose novuga ko nabaye mu buzima bworoshe kuko nakuriye ahantu hari ibibazo by'ubukene ibibazo by'amashure ikintu cambere cari kibabaje ko ari kubona yuko ushobora kugera mu mwaka wa gatandatu kandi ubona ko mengo urafise ubwenge mbwa ntushobore kumenya ikibazo c'umwaka wa gatandatu. Ibyo rero byatumye ntangura kubona yuko hari gihe harabaho ibintu by'akarenganyo mu gihugu kumbure je byarageze aho byonyorohera kuko byansavye kuja mu yindi ntara kugira ngo nshobore kumenya ico kibazo hanyuma nshobore kubandanya mu mashuri yisumbuye ariko novuga ngo ico nico catanguye mu bintu byatanguye kumbabaza sinatahura akarenganyo kaba ndavye nk'abantu bo mu bwoko bw'abatwa twaba turiko turakinana mu bwo gasanga aje kunywa amazi muhira bateza gusiga igikombe ciwe hanze sinumva ingene hari abantu badafise uburenganzira cyo kimwe n'ubw'abandi rero kuva kera cyace bituma numva ntashobora kwihanganira akarenganyo cyane kavuye kuco umuntu ari rero novuga nti ivyo vy'akarenganyo narabibonye birambabaza naho rero ivyo nagiye kubona ho nari guca ubwenge cyane namagume yabaye mu mwaka 1993 aho habaye ubwicanye nkabonesha amaso nkabona abantu bahinduka nkabona abantu bakora ibyo batokoze ibyo ni bitako vyambabaje cyane gose urumva byageze naho bihitana mu vyeyi wanje. Ego ubuzima bwanyu muravuze ko mwavukiye mu ntara ya Muyinga mugabo marakuriye mu gisagara ca Bujumbura abantu baravuga ko babazi Dieudonne ngaha mu gisagara ca Bujumbura bakibaza ko yoba ari uwo mu gisagara. Niko abantu benshi baguma babivuga hano hose naciye kubera ko nari sanzwe umuntu akerebutse umuntu ashobora gukora ibikorwa bitandukanye tugeze mu vy'ugwaruka rugezwe ico gihe ari gutamba ari gukina amateatre ari kugira iki n'abandi imbere ugasanga rero niyo ngeze mu gisagara kuko ikintu cagiye kunyorohera mu buzima cane biranyorohera kuvuga indimi iyo ndazize n'ingoga biranyorohera kuzivuga umuzi zingahe novuga izo vuga neza cane zitatu no kuvuga ikirundi igifaransa n'icongereza ariko hariho n'izindi mvuga buhoro buhoro nk'igiportugais hamwe n'igiswahili ndashobora kwivuga buhoro ariko ivyo kubico gihe bamaze kumva mvuga igifaransa neza binyorohera abantu bace bibaza ngo ndumwana yavukiye ngaha mu gisagara ndavyibuka ko hari gihe naja mu mazu kuramukanya bakambaza ngo uruko kwande nabwira izina rya papa ntibashoboye kumumenya kubera ko navuye ruguru ariko kandi sinigeze nimva cane nk'umunyagisagara naguma numva kandi ko mfise cane mfatanye naho nakuriye kubera ko niho nabaye mu buto bwanje. Ngira ngo icatumye rero uyu munsi mugira mutinge twitoze turondere duhiganirwe intebe y'umukuru w'igihugu mu Burundi matora mu mwaka 2020 nk'uwigenga ico cimviro cabajemo gute catanguye kuza ryari? Iciyumviro caje kuva kera novuga yuko ivyo kwitoza nk'umukuru w'igihugu kuvuga yuko umunsi umwe shobora kugeraho nitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ivyo iciyumviro caje mu mwaka 1997 ariko nabivuze ku mugaragaro mwaka 2000 mu nama niko nahuza ugwaruka tuko turaganira niko nabahimiriza kuba abantu bazogira ico bakoze mu bijanye no gutegura akazuza keza k'igihugu cabo murumva n'izina ry'umuhari wacu canke ishirahamwe ryacu ryitwa New Generation mu yandi majambo banga urungane rushasha
ariko tuvuga ngo nurungano rushasha rw'imboneza mu yandi majambo intumbero yari yo kwiyumvira ni gute dushobora gutegura abantu bazoshobora kubera imboneza abandi muri kino gihugu cyane cyane afise umuco wo kugendera ubuntu rero ivyo cyari cyame ari kiriho ari nk'iciyumviro naho mukurikira natanguja mu biganiro byo mu radio nkiri muto cyane mwaka 91 na kabiri amaradiyo menshi nk'iradiyo yanyu Isanganiro yavutse mbona ndibaza ko no naravuze mu biganiro byo mu ndwi ya mbere byari kubera mu Isanganiro nakunda gushikiriza ivyiyumviro kubijanye n'ingene twozana impinduka mu buryo bwo kwiyumvira n'ingene dutunganya ubuzima bw'igihugu ariko rero kwitoza kuri amatora yo mu mwaka wa 2020 ivyo mu kuva mu mwaka wa 2015 mubonye ivyabaye ubwa mbere ho narabaye cyane kubona ibikorwa twakoze imyaka myinshi kugira ngo twirinde kubona dusubira mu ntureka zeza hagati y'imigambwe n'ivya politike kubona mwaka wa 2015 dusubira hahandi byarambabaje cyane ntangora kwiyumvira nti mbega tuzokwa amaturi abantu baza kuzima umuriro wabanje kwaka canke turashobora kugira ico dukoze kugira ngo ntidusubire kubona umuriro usubira kwaka abantu bacanamwo baba bazira ubwoko canke bazira intara canke bazira aho basanzwe baba ivyo byose twaba tuti ni vyiza yuko tugira ico dukoze kugira ngo ntitubame turi abantu baza kuzima umuriro wabanje kwaka rero umwaka wa 2017 natanguje ikiganiro hagati y'ugwaruka rw'imboneza ruserukira amashirahamwe atandukanye ndabahimiriza cyane ndababwira nti iki nico gihe nimugirageze ivyo mushoboye byose kugira ngo murabe ingene mwinjira mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu ntitugube gusa turi abantu ndagira amashira hamwe kuza gutabara jewe nakoze ko abantu benshi bazi kandi bashimye cyane gufasha abana bamwe barabara muganda bafasha kubera abo bana baje mwibarabara nk'abahunze intambara nk'abahunze ubukene kavuga none nta kuntu twokora igikorwa cyo tuma badasubira kuza mwibarabara amashira hamwe yandi akora ibikorwa bitandukanye nk'ivyo turiyumvira hamwe ico twoshobora gukora niho rero umwaka wa 2010 twavuga tuti reka dutegura abashobora kwitoza muri umwaka wa 2020 ico gihe sinifuza cyane ko ari je noje imbere kuko nuvumengo nubyiza notegurira abandi nkabashigikira ariko rero turiko turatera intambwe mu kurangiza umwaka wa 2018 bose ramezana yuko ari jewe nk'ije bisabwa kugira ngo nshobore kubarongora no kubaserukira mu kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mwatanguye guharanira agateka k'abana uyu munsi mukamuje kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nimubona yuko ngira ngo ico gikorwa cyo guharanira agateka k'abana mu kiretse canke muzoyifatanya byose mubona bizogenda gute muzobikora gute nibaza yuko igihugu gitegeza kwiyumvira ingene gikora ibisabwa kugira ngo ntihabeho ibibazo nk'ivyo byo kubona hari abana baba mwibarabara hari ibihugu atabana mwibarabara bahaba nukubera ko ingene intwari bitunganijwe n'ingene ingingo zifatwa zituma ata muntu yisanga atashobora kurera umwana wiwe canke umwana atashobora kurerwa n'abavyeyi biwe rero ivyo bihera mu gutunganya kw'igihugu rwego hejuru rero nibaza yuko ibikorwa byo gufasha cyangwa byo kurera abana twama dukora muri generation by'abandanye kwishira hamwe rirabandanye sije nkirirongoye mugabo abo nigishije abo nareze barabikora neza gusumba uko je no bikora barabandanya kubikora ivyo bikorwa turetse n'ivyo rero no mu kuja mu kibanza cyo gufata ingingo nibaza ko ari cyo kibanza ciza cyo tuma habaho ko tusura kwirinda kubona hariho imfuvyi n'abana batagira shenge na rugero kubera ko hariho ibibazo byavuye mu bafata ingingo mu rwego rw'igihugu kugira ngo umuntu afate icemezo canke ati ndafashe ingingo yo kwitoza kugira mbe mukuru w'igihugu nuko ababona vy'ukuri intambwe ageze ko uyu munsi abanyagihugu hari ico mubona bofatira ko kugira ngo namwe mubone ko bagiye kubatora muri ano matora twimirije ivyo mbwira ngo mushirime muna mubwira muti bontorera nibiki abanyagihugu uyu munsi nico kintu nshira imbere no mu biyago tugira n'abantu bose mu bijana n'amatora y'umwaka navuga yuko nibaza yuko turavye kuva mu mwaka wa 1993 gushika uyu mwaka abarundi barakuze mu gutara ibijanye na demokrasi rero ubu abantu ntibatorera abantu kuko bavanye n'ico bafana canke n'ico basangiye bivana n'ingene ariko barafasha gutora inyishu z'ibibazo bafise rero muri kino gihe nibaze yuko abantu bitoza badakwiye kuvuga cane ivyo bazokora binyuranye canke bitagaragara mu vyo bakoze muri kahise ejo bundi mwarabonye mukuru w'igihugu cy'u Burundi ampa agashimwe kuko kunyambika umudari w'abantu w'intwari mu bikorwa byagiye birakorwa nibaza ko byavuye mu bikorwa umuntu yagiye arakora hariho ubushimwe butandukanye aronse hirya no hino ku isi bwerekana ibikorwa twagiye turakora mu bijanye no kuharanira agateka kazina muntu hanyuma cyane no kwigisha ibijanye no gusubiza hamwe
kubijanye n'ivyo kwigisha gusubiza hamwe nibikorwa nakoze cane mbere naragerageje kugenda kubinonosora no kubitahura nararonse akaryo kugenda muri Afrika y'Epfo ndaraba ingene umuntu azwi cyane yitwa Desmond Tutu yakoze igikorwa mu bijanye no gusubiza hamwe ku banyafrika y'Epfo ndi mu mugwi wa mbere wamaze imisi 5 uba muri prison Mandela yarapfungiwemo muri Robben Island turiko turiga mbega two kwigira kuki mu bijanye n'ivyo Afrika y'Epfo yigiye ko kugira ngo abarundi bashobore gusubiza hamwe canke abari mu bindi bihugu bitandukanye bari baje baserukira bashobore gusubiza hamwe ivyo rero nabikoze haba ama cooperative gira ubuntu dufise twatanguje mu gihugu hagati aho bona abantu bari barashwanye bari baracanyemwe mu bijanye n'ivy'intambara twabayemwo canke batumvikana mu vya politiki baza bagahurira hamwe bakarimira hamwe bakimbura bagasangira ivyo bimbuye hari ico kijanye n'ivy'abana twareze uyu munsi baniteka ry'igihugu mwarabonye bagenda baserukira Burundi mu makungu bakaba bakabiri kw'isi yose bagatatu kw'isi yose bakaronka imidari hari bijanye n'ivyo kwigisha ugwaruka ibijanye n'ivy'uburongozi ivyo ni ibintu je ku ruhande rw'ibande jenyene nigishije ugwaruka rushika 6,000 nihereye impapuro turetse abo nigishije bandi bagiye kuvyigisha byazanye impinduka mu bijanye n'ingene ugwaruka rwigenza rero nibaze yuko umuntu asubiye inyuma karaba muri kahise nibaze yuko bazi bikorwa amashira hamwe na indongoye yakoze kandi nibaza kubishimwa mu gihugu cyose mwebwe murizera ko muri uyu mwaka wa 2020 muri ivyo mwakoze ari hamwe nkuko mubivuze abarundi batora umuntu kuko bamuzi gusa mugabo bazi n'ivyo yakoze murabona neza ko mwe mushobora gutorwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ego nibaza ko ata muntu yo haguruka ngo aze kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu atiteze ko atogwa ariko kandi sukubera ko gusa ubu vyiteze canke uvyifuza urabuti mbega vy'ukuri abarundi muri kino gihe umwansi bafise imbere yiwe bahanganye nawe nuyuhe ubu ntitugifise intambara y'amasasu sivyo kurasana canke byo kugiriki canke intambara z'amoko n'amacakubiri ivyo turimo udufise ikibazo c'ingene abantu bafungura ingene abantu batera imbere ingene abantu bava mu bukene ivyo navyo nibaza ko navyerekanye mu bikorwa nagenda akora ariko ndabifitiye ubumenyi n'ubushobozi bw'ico ico nterereye ariko mu gihe abarundi bamenyereye gutora biciye mu migambwe ntimubona ko ngira ngo uwigenga ari akantu ngira ngo kagabanuka kwatiza kumutora kuvuga yuko abarundi bamenyeye gutora abaciye mu migambwe sindavyemera kuko ivyo ni vy'abantu bashobora kwiyumvira mugabo sinibaza cyane ko abarundi batoye Frodebu canke ko batoye Ndadaye canke ko batoye CNDD canke ko batoye Petero Nkurunziza nibaza ko abarundi batoye umuntu batora umuntu bijanye nuko bamubona ivyo amaze gukora nahagomba kubashikana nibaza ko n'uyu munsi rero abarundi ntibazopfa kuvuga ngo dupfe gutora umugambi kubitwa gutya batora umuntu naho ari umuntu yashizwe imbere n'umugambwe ariko baraba umuntu baravye ico yamaze nico ashobora kubamarira mwatubwiye ivyo mwakoze muri kahise mwakoreye abarundi uyu munsi ngira ngo turaza kumva mukanya ivyo mutekanya kubakorera kandi mugana shaka mbere ko tubishika ko dukutiza amaso inyuma gatoya mbega muravye ngira ngo ari byo mushima gushika uyu munsi mu byo ubutegetsi bwakoze kuva mu 2005 uyu munsi mugira muti twofatira ko ari byo mushima ego nibaza yuko bwa mbere ho twebwe mu bijanye n'ibitwe turavuga mu vyumviro vya politike tuko turiyumvira bijanye niho tugomba gushika ntiduhera gusa mwaka wa 2005 duhera mwaka wa 1961 kuva igihe twariko turabona tugira igicapo hari abantu bambere bagira igicapo c'ingene Burundi bwomera igihe butaba butwawe n'abakava amahanga naho urufu rw'umuganwa rudufiko rwa Gasore hamwe n'abandi bariko barakorana n'abandi bantu bagiye baza mu bijanye n'iby'ubuzima bw'igihugu bagiye bicwa vyagiye vyono uwo mugambi turabona yuko uravye ku migambwe yose yagira irakora kuva mu myaka 60 Burundi bwikukiye barafise ivyiza bakoze hariho kandi nivyo batashoboye gushikako bimwe vyava kuko ico gihe baba bariko bihutira gutora inyishu ico kibazo nyamukuru kihari mugambwe iprona warufise umwitwariko ukora bimwe natore inyishu kibazo cyo gukura ubukoroni hanyuma tukinjira mu kwikukira rero usanga hari ibikorwa bindi bijanye n'ivyiterambere n'ibindi byose bitagiye bikorwa neza kuko ico cari gikorwa cihutirwa naho mu nyuma haje izindi ntwaro usanga cyane zari zishimikiye kujanye n'ivy'umutekano ugasanga abarongozi bazo barabasirikare ugasanga biyumvira cyane bijanye n'ivyo gusumba kumbura ibijanye n'ivyiterambere rimwe tukabona ko vyakoretse ikindi gihe ukabona ntivyakoretse neza mu nyuma haraza tuninjira mu ntwaro ya demokrasi dusanga ico gihe hari ikibazo kijanye n'agateka kazi na muntu ingene umurundi wese yubahirizwa
gukinirwa uwo ari we wese mu gateka kiwe ivyo uravye mu vyiyumviro byari biko biratangwa cyane na president American Dadaye urabona yuko byari ivyiyumviro kuvuga ati abarundi bose barangana imbere y'amategeko nta ukwiye kurenganywa mu bijanye ni azira icari canke ico yumvira mu nyuma hacaza ibintu bijanye n'intambara zijanye yuko demokrasi yariko irahura n'ibibazo kuva president Dadaye agandaguwe bica bituma habaho intambara zo kuraba ingene hasubizwaho agateka canke ingene abafise ububasha mu bijanye na gisirikare ata muntu yo kwitwaza ubwoko canke intara ngo sange hatariho karaho uburenganzira umurundi wese mu gateka kiwe ivyo rero navyo ni vyatumye habaho ivyo gusubiza hamwe kwiyumvira ingene inzego za gisirikare n'igipolisi zishigwa ku buringanire mu bijanye n'ivy'ubwoko n'ivy'intara byose ni ibikorwa vyiza vyagiye birakogwa n'imigambwe yagiye iraza umugambwe wa CNDD warumaze igihurongoye igihugu nawe nyene warakoze ibikorwa vyiza mu bijanye n'ivyiterambere mu bijanye no kunywanisha abarundi ariko iyo migambwe yose nabo bose bagiye mu burongozi bw'igihugu kuva mu ntango hamye hariho agahaza hamye hari ikintu kibura gisaba yuko abakurikira bazana akanovera gashasha canke ivyumviro bishasha vyotuma igihugu cisuzuna kigatera imbere cyane uyu munsi ndavuga ngo Burundi bukeneye gutera intambuko mu bijanye n'ivyiterambere mu buryo bufadika bigatuma umurundi kazi wese agira ivyizigiro byo kubaho neza muri kazoza naganye ndabaze yaba ari mwege mwari nko muri ubwo butegetsi kuva muri ico gihe nakubabaza ngira mu gihe cavuba mwabonye kuva mu 2015 mu 2005 mugabo reka dufatire ku migambi mfitiye abanyagihugu n'u Burundi kugira ngo tubwenge ivyo mwari guhindura muri mwebwe imigambi nyamukuru mufitiye abarundi n'u Burundi ni nkiyahe ego murakoze kuko je mu bintu nkunda gushimikira ko cyane mu byo mvuga nivyo nkora ndakunda ko twiyumvira cyane muri kazoza kuko namavuga nti uburundi umuntu abajije abantu benshi mu barundi bati ni mu ducapira imodoka ingene yomera dukora yitwa ko ari imodoka yakozwe yo mu Burundi komoka mu Burundi abantu basanga bakoze imodoka imwe cakiyo cyo kurabiramwo imbere ara gatoboro gatoyi gusa kaja mu ijisho rimwe hanyuma urujya kijya kiyo cyo kurabiramwo inyuma uraba imodoka ziva inyuma bita retroviseur ugasanga bakoze kinini yaki amahanga yose kuko abarundi barakunda cyane kuraba inyuma muri kahise ibitagenze neza no kwidoga ariko ndagomba ngo muri kino gihe tugiye kujamwo reka duhindure parabrise be nini abantu babona imbere muri kazoza tugira akantu gatoyi gusa ko gusubiza inyuma turaba mugabo ntibari byo dushingire kuyo twifuza gushika kuko yuri kuraraba imbere muri kazoza karaduhuza twese twifuza ikintu kimwe twifuza kuroranirwa cyangwa nkako baraba inyuma kubera haba ivyinshi bitari byiza mugira muti byo dusamaza biya byabaye ivyinshi bibi nico gituma nakubwiye nti iyo modoka yokogwa imeze gutyo iranyaruka ije inyuma gusumba kunyaruka ije imbere rero je sinifuza ko tuja mu gihugu aho tumara umwanya munini yatwidoga kuri kahise kandi hari ugwaruka rushaka kurota imbere muri kazoza gwifuza kubaho neza twese abava mu bwoko butandukanye migambo itandukanye bose kazoza bifuza ni kamwe nico gituma rero mvuga nti sinifuza gushira inguvu cyane kuza kunegura ibintu no gusubira inyuma muri kahise kuko ntibiza ngo usubire ubunyene bidufashe muga twimviye dushaka gushika he niri heterambere twifuza gushikako kandi iryo riba ryiza ku muntu wese yabakiri muto canke ukuze rero nico navuga nti turavye muri ivyo turaraba imbere muri kazoza ikintu cambe dushimikirako ni gute tugira imbona kazoza imwe nk'abarundi n'abarundi kazi twese birabaje kuko iyo kuraraba muri kino gihe turiko turaja mu vy'amatora hari usanga umengo hari ivyiyumviro by'utudumbidumbi vy'imigwi nico gituma nibaza ko muri uyu mwaka hazotogwa umuntu kugira ngo atoge mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yoba ari umuntu yigenga mu bijanye n'ivy'imigambwe kuko ico gihe bizoha karyo imigambwe yose kungana kubandanya ifise uburenganzira bwo gutanga ivyiyumviro mugabo umukuru w'igihugu vy'ukuri se barundi adahagaze gusa ku vyiyumviro vye mugambwe umwe canke uyundi rero ikintu novuga nk'imbona kazoza dushira imbere muri kwitoza muri amatora y'umukuru w'igihugu tuvuga ngo twifuza kubona igihugu aho Burundi buhire aho umurundi wese aroraniwe mu kibano no muri vyose ivyo ni ibintu bitatu nyamukuru ni kuvuga ngo Burundi buhire ni kuvuga ngo Burundi bushobora gutera imbere aho abantu bashobora kugira indoto ya kazoza bakayishikako aho abantu atamuntu numwe abanyagufa canke nyagukira ni kuvuga ngo atamuntu bazobwira ngo kubera ko wewe uri umurimyi ntuzokwigera urota kubaka inzu nziza ntuzokwigera urota kugura imodoka ntuzokwigera wibaza ko umwana wawe murungika kwiga mu mashure meza kubera ko uri muri uwo mugwi w'abarimyi canke mumenyesha makuru ntuzokwigera umuntu akomeye ashobora kugira donc twifuza igihugu aho murundi wese aha hereye hose akoresheje ubwenge Imana yamuhaye n'ingabire yamuhaye afisa akaryo gushobora gutera imbere niba ari umukinyi w'umupira niba ari umuririmbyi niba ari umukora ikintu kanaka agira uburenganzira bwo gushobora gutera imbere rero
uburundi buhire aho umurundi wese atanumwe baravye ingene yitwa ubwoko bwiwe intara yiwe nahava ariko umurundi wese aroraniwe no kuvuga ngo afise ibisabwa mimwe vya mbere ngenderwako gufungura neza kuryama neza gushobora kwivuza gushobora kurongene yambara gushobora guteza imbere ubumenyi mu kuja mu mashure aroraniwe ubwa mbere ho mu kibano uvuga ngo afitanye imigenderanire myiza n'abantu kuko babana mu kibano kandi bagomba vy'ukuri yuko bose bashigikirana hanyuma akaroranirwa muri vyose niko ndavuga muri vyose nuko ashobora kwikenura adapfa umukeno ngo sanga umuntu ayishwe nakitomwishe kubera ko habuze ikimusahiriza mu buzima bwe bwa misi yose ngira ngo nyine kugira umuntu aroranirwe nuko ngira byoca mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu nashaka twinjire mu mizi cyane ku gisata twumve ngira ngo imigambi mufise dufatiye nko bya politike tuje mu butunzi tuje mu ndero mu mibano mu magara y'abantu twumve ngira ngo kukuroranirwa muhariko muraharanira uyu munsi ukuntu kuzoba kumeze nakare tugiye nko muri politike sinzi kuntu mutayukanya mushaka gutunganya politike y'igihugu kugira ngo ukuroranirwa muri ko murashira imbere twumve ko koshikira umunyagihugu jyawo hasi ku mutumba uzovyumva muzo tuvuga cyane kandi zoguma tugaruka ko cyane nuko tugomba kuzana umuco w'uburongozi nkorera abandi umuco w'uburongozi nkorera abandi ni gutahura neza yuko mu bijanye n'ivy'uburongozi kuva mu gihe c'ubukoroni kubandanya vyagiye bihindura igicapo bigatuma iyo umuntu ari mu kibanza c'uburongozi aba cane umutegetsi akoregwa gusumba umuntu ariho kugira ngo akorere abandi rero ivyo bizohera uburyo ingene igihugu gitunganywa kugira ngo ntihagire umuntu canke abantu ari mu bibanza by'uburongozi bagira ububasha burengeye ubwo umuntu atuza kugira aho duhera duhera mu kubahiriza ingene ivyo no kwita ibisata bikuru bijanye no gutunganya ubuzima bw'igihugu kimwe cyose gikorwa cacu abahakarorero turavuze yuko navuga urwego rukuru rufata ingingo mu buzima bw'igihugu ni inama nshingamateka ifatanije n'inama nshingamateka ariko rero hari igihe usanga mu vya politike kubera ko umengo rimwe umugambwe canke imigambwe ibiri ku butegetsi usanga ifise ububasha hejuru cane ugasanga ba bantu bari mu nama nshingamateka ntibafise umwidegemvyo wo kumva yuko bafise ububasha bahawe n'abarundi bose n'abarundi kazi bose pana abo mugambwe wabo baserukira ugasanga hari igihe tubibona rimwe ugasanga abari mu rwego shingwa bikorwa novuga ico no kwita executive y'igihugu irongwe n'umukuru w'igihugu hamwe n'amashinga amateka umengo barafise ububasha hejuru y'abafata ingingo mu bijanye no gutunganya ubuzima bw'igihugu no bahakarorero hari igihe ushobora gusanga nk'ubu umuntu ari mu rwego rwo gukurikirana ubuzima bw'igihugu muri executive arashobora gutuma umuntu ari mu rwego rw'inamashinga amateka kumuserukira nakarorero ntibibaho kuko ico gihe abamugize kububasha kandi ateza ko mugira kububasha muga mu mategeko mwese biranditswe ko afise igikorwa cyo kwatarengera uwundi mwe mugiye kubihindura gute ubwa mbere hoho nuko abantu babanza kubitahura icambere aho vyahera vy'ukuri tuvuganye ukuri bihera cane mu kumva yuko umugambwe mu gihe kanaka uri ku butegetsi hari ahandi hantu ingingo zifatigwa hakomeye gusumba cane inzego z'igihugu nico gituma igihe rero hatowe umuntu uwigenga ntabaje aserukira umugwi kanaka no kuvuga ngo aho yishimikiza kuri za nzego zisanzwe zaratowe n'abarundi kazi kugira ngo abarizo zifata ingingo ico gihe rero imigambwe irubahirizwa cane kuko imigambwe yose bifise uburenganzira kandi bijanye n'ubukuru bwayo n'ubunini bwayo ibifise ijambo bijanye n'ingene iserukiye mu namashinga amateka nkinguza amateka mu mpanuzwa za jambo za commune rero ubwa mbere n'ukugira ngo ayo mategeko uko asanzwe yanditswe mu bwirizwa shingiro yubahirizwe cyane gose ikindi turabona bijanye n'urwego butungane urwego butungane uravye ingene rutunganijwe amategeko aravyerekana neza yuko rurafise umwidegemvyo ariko hariho bimwe usanga uravye nk'ubasha umushikiranganje ashinzwe ubutungane mu nama shikiranganje ubasha bafise mu bijanye n'ingene bahakazi abantu mu bijanye mu rwego rw'abashingwa manza canke abari mu butungane usanga wa wundi atwara kumbure senta ntahinyuzwa canke ya nama ishinzwe iby'ubutungane mu rwego rw'igihugu usanga umengo harabuze umwidegemvyo kwiye ivyo rero mu mategeko uri kurabisoma ukarabibwirizwa shingiro ukaraba ingene amategeko atunganijwe biratomoye cane ariko rero turavye
ibyo twagiye turacamo muri kahise biragora rimwe rimwe iyo umuntu ari mu kibanza c'umukuru w'igihugu canke umugambwe ubusanzwe ufise ububasha ku butegetsi usanga ufise uburemere cyane cyane kuri abo bantu bari muri izo nzego rero ugasanga bya bindi twari twaranse ko bigenda bigaruka kuva mu myaka ya kera ugasanga bigenda bigaruka hahandi nyene ariko biba bisaba rero ko hagira ukurengera ibyo byose hakaba ko abantu bagira ububasha bahabwa n'amategeko kandi bukubahirizwa rero mu bijanye n'ivy'intwaro ibijyanye n'iby'intwaro ni ukumenya yuko ubuzima bw'igihugu buzotunganizwa cyane cyane mu makomine kuko niho ubuzima bw'igihugu buri kuko niho ba bantu batora bamwe bari mu nzego z'urufatiro rw'igihugu ku mitumba no mu makomine bafise uburenganzira bwo gushikiriza ijambo ryabo ukumva abantu murazi yuko iyo turavye ibwirizwa shingiro ziha ububasha mukuru w'igihugu mukuru w'inamashinga amateka nabo turavuga mu bijanye n'ivy'ubutungane tugiye ku rwego rero ruca rukurikira rufise ibwirizwa rirutunganya ukwago mu buryo budasanzwe ni komine ariko rero gushika uyu munsi hariho igihe usanga umusitanteri yatowe kugira ngo arongore komine usanga atashobora kugira uburenganzira akumengo nk'umuntu aserukira urwego ku rwego rw'igihugu no kuvuga nka buramatari akumva ntashobora kumuha uburenganzira bwo gushobora gukora igikorwa aho ndumva ko mengo mushaka kuvuga ko iby'intwaro iby'ubutunzi byose muzoshimikira ku ikomine hajya hasi nico gituma imigambi yose itunganywa canke ibintu bikuru novuga nk'ababanke canke amasoko canke ibintu byose bitunganywa bitegeza guserukirwa mu ikomine kuko turafise ingorane aho usanga umengo umugwa mukuru w'igihugu ya umugwa mukuru w'ubutunzi canke ubijanye n'ivya politique canke umugwa mukuru w'intara umengo niho ubuzima bw'igihugu butunganirizwa ariko ugasanga si bose bashobora gushikira aho hantu bakwiye kuba bafise inzego ziserukira ivyo byose biri ku rwego rw'igihugu mu makomine henge dufate ngira ngo igisata kimwe kugira ngo niho abantu bacavyumva neza turabona nk'uyu munsi kuvyerekeye nk'amasoko ntanga nguvu ni kibazo nova niko kigoye ngaha muri kino gihugu mu gihe usanga abantu bafashe ibiti bitara bakabimara bakoresha amakara n'ibindi nk'ico mwe mwibaza ko muzosha mwikora gute mufatiye kuri ya komine mariko muravuga nagomba ngo ikihe cyose turimvira ku bijanye n'ubuzima n'ibibazo bijanye n'ubuzima bw'igihugu tubanze twiyumvira impamvu ikibazo kanaka kibaho kuko biroroshe cyane kuvuga tuti iyo habaye ku abantu ariko bakeneye guteka bakeneye gukoresha amakara n'ibindi byose habaho gukoresha ibiti mugi ibiti turabikeneye kugira ngo dukwingire ibidukikije mugu ugasanga ntitwatora inyinshi ico kibazo none nibareka kurondera amakara mbega canke nibareka kurondera inkwi kuko amakara yo nabo mu gisagara gusa mugi inkwi z'ibiti bikiri bito bita abantu bagenda guhumbira canke bazana kugira ngo bashobore kubikoresha mu gusenya bariko baje guteka ni byinshi mugabe ikibazo rero gihagaze kuri amasoko ntanga nguvu rero mugabe tugiye kwimvira kubijanye n'amasoko ntanga nguvu turavye mu Burundi turafise izuba ni kimwe mu masoko ntanga nguvu nuvuga atanumwe yimiriwe mu Burundi atawe borenganya kubera ko afise kubwo burenganzira rero uravye ubuhinga bugezweho bushobora gutuma dukoresha imishwara y'izuba tukaronka umuyaga nkuba tukaronka ibintu bishobora gutanga muri amasoko ntanga nguvu tuvuga hariho gukoresha ibi vya biogas no kuvuga ngo ibintu vy'imicafu bigashobora kuzana ibishobora gutuma abantu bashobora guteka hariho n'umuyaga nkuba uva ku ngomero ziba zakozwe zigashobora gutuma itanga umuyaga nkuba mugi kibazo rero naho nyene kica gisubira kuja handi mbega ibyo nivyaboneka ko tubona abarundi basanzaye ku misozi hirya no hino ugasanga umuntu ari ku mitongo giwe hariya munsi mu kabande undi ari hejuru kwitaba bizogenda gute igihe abantu batabana mu kibano kuri ayo moko y'amasoko ntanga nguvu mwebwe nimwagira amahirwe yo gutorwa mu kamukuru w'igihugu ico muzohagara ko nica nayo mishobora y'izuba nizo ngomero niki ego ivyo ni bitatu cane ubwa mbere ni imishwara y'izuba kuko nico ni kintu uravye no muri kino gihe abantu benshi batanga kubikoresha hirya no hino gashaka kuzonga umuntu afise amatara n'ibindi muga mu bijanye cyane n'ivyo guteka turashaka gushimikira cyane gukoresha imicafu yaba yavuye mu bintu tuba dufise bigashobora kuzana bijya bita bya biogas canke n'amakara ashobora gukorwa avuye mu micafu avuye nko karorero nko mu vyatonowe mu gihe abantu bariko barategura ivyo baza guteka hari amakara ashobora gukorwa bitarinze kuva mu biti hanyuma rero n'ingomero rero
hari imigambi iriho kandi sinamishasha tuba tuzanye ni imigambi igeze kure tubona yuko igihe ingomero z'umuyaga nkuba zikoreshejwe amazi zotunganywa neza turabona Gigi Murembe yatangiye gukorwa izoshobora kuduha umuyaga nkuba ukwiye dushobora kunasagurira n'ibindi bihugu hari amasoko akwiye ikibazo n'uyu munsi nikiba gihagaze cyane cyane yuko aya masoko ntanga nguva adakwiye bihagaze mbega bitangwa gute kugira ngo bishikire umurundi wese n'umurundi kazi agira uburenganzira kubivuye muri aya masoko ntanga nguvu rero navuga yuko ubwa mbere ho tujana turavye nibihe tugezemwo izuba ni riko ratera imbere cyane mu masoko ntanga nguvu atarenganya kandi ashobora gutuma umuntu wese agira uburenganzira ku muyaga nkuba ego ngira ngo dusimbize tuje mu kindi gisata haravugwa ngaha mu Burundi ikibazo c'igiturire eka amaraporo asohoka birekana yuko ico giturire atarega seshwara muri kihari kandi bashizeho n'inzego zo kukigwanya ku bwanyu mubona ko birakwiye canke hariho akandi novuga nti agasunuzo muruge kuzana imisi yose umuntu abajije umuntu ko akunda igiturire nta numwe yigera yubaka kuvuga ko agikunda kubera ko ni ikintu kitari ciza gituma habaho kuzingamika iterambere ry'igihugu kandi hakabaho nkunzi bamwe bakoroherwa abandi bikanka ariko ikibazo ni camagihera ngaho ikibazo gitangura guhera mbega abantu barinda baja kurondera igiturire bivuye kuki hari ibintu bibiri ngenderwa ko bituma abantu baja mu giturire ubwa mbere ni umuco ingene abantu bafise umuco w'ubuntu n'ingene barahawe indero yo kuvuga ati iki nigikorwa iki kirakorwa hanyuma iki kirahanwa rero uyu munsi abo bantu gushika uyu munsi mu Burundi ni benshi cyane hariho abantu badashobora naho wogira gute bava mu bwoko bwose mu ntara zose bava mu migambi yose adashobora kujya igiturire kubera umuco afise rero ico biva ko abo bantu baba bafise umuco wo gukunda no gukora no kwiteza imbere batarondera inyungu ziciye ku ruhande icambere cyo gukorwa niki nuko turaba yuko mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu haje abantu batunganya ibijanye n'ubuzima bw'igihugu mu bikorwa byose bisata byose kuko abishoboye kandi bifite akarangamutima kerekana yuko vy'ukuri atari abantu bakunda ibinyarutse ugasanga baciye mu nzira atari nziza ivyo rero ico ni cambere ica kabiri nuko abantu umuntu yafise imukwiye yafise imuhagije akasanga ivyo bimuhagije birashobora gutuma ashobora kubaho neza nibaza ko atokwihutira gukora guza kugigiturire agiye kuza kurondera umurengerejo washobora kumuzanira ingaruka mbi rero nukuraba mbega uyu munsi imishahara y'abantu bari mu kazi itunganijwe gute kuko gushika uyu munsi biragoye kubona ingene ushobora gusanga nk'umuntu ari mu rwego gutungana mu muntu ari mu rwego rw'inyamiramabi ugasanga umushahara ahembwa ugiye mwishira hamwe ritoyi risanzwe ahembwa amafaranga ari munsi y'abantu bakora akazi gato ivyo rero musubira gutunganya ibijanye n'ingene imishahara itunganya muduhereye mu kugabanya amafaranga menshi aja mu bijanye n'ivy'intwaro agasanga kenshi ntaje kugira icamariye uriya muntu ariko arakora akazi ka misi yose muvuze ati ni mico mugabo hari n'ikindi cyo guhana mu gihe igiturire kivugwa mu bantu navuga ko bisununiye gusumvya baje batoya mwebwe muzoshira imbere guhana cyangwa muzoshira imbere ko guhindura imico y'abantu ikintu nibaza yuko igihe duhere kuri cakintu turavuga mu bijanye n'ivy'intwaro igihe ubutungane bwigenga igihe ubutungane bufise uburenganzira bwo gushobora guhana abantu bakoze amakosa ntibinda gusaba yuko uvuga ngo nzohana canke sinzohana no kuvuga ngo ubutungane bwo gukora igikorwa bujejwe ikintu ca mbere no guhana abantu bakoze amakosa rero mugabo nabajye bakuru bakuru hejuru muzobahuka bose mugabo ico biherako mu nkurikire neza nuko umuntu ariko arifuza kurongora igihugu no gutunganya ubuzima bw'igihugu ico yihutira sukura umuntu agwa mu ikosa ngamuhane ico yihutira nico yokora kugira ngo arinde umuntu kuragwa mu ikosa kugira ngo ntarinde kumubona ari mu makosa hanyuma ngo arinde kumuhana rero abantu benshi atakwimvira umva niyo umuntu akubwiye ngo abana bashobora kubahana abafise mu vyiyumviro abari ko ariyumvira mu gugasanga ico sico kibazo conyene ejo gitegeza guca gutuma mbega ni gute mu myaka indwi iri imbere tuzogera mu myaka indwi ata muntu acubahuka kuri igiturire atarakora ko gusatinya inkoni atinya guhanwa atinya gupfungwa muga atinya yuko aziti jewe nzoba mpemuka igihugu kubw'indero nahawe kubw'ivyo nigishijwe kandi ndafise ibinkwiye ntizenda kunsaba ko ndaguca mu nzira zitari nziza ngira ngo twoja mu gisata cyo gutwara ibintu n'abantu mubona ukuntu ibintu vyifashije umunsi amabarabara turabona ukuntu ameze mu gisagara reka mbere no mu gihugu hagati mwumva ko ari ibintu bishimishije canke n'ubundi mwembwira muti ahico tugiye kuzana gishasha nibaza yuko ivyo ubiravye nta misi heze ndiko ndagenda hirya nagenze mu ntara nyinshi zo mu gihugu ndiko ndigisha abazoduserukira mu kucungira amatora
biraboneka yuko hariho ibibazo mu bijanye n'ivy'amabarabara ariko rero kandi mwibuke yuko amabarabara nayo ari igikorwa gisaba uburyo bwinshi cyane kuvuga ngo iyo hatabaye kugwiza umwimbu cyangwa uburyo bwinshi bwinjire biragora rimwe kuraba ingene amabarabara ashobora gutorerwa gutunganywa rero gituma bifatanye n'ibintu bibiri icambere ni ingene dukora ibikorwa byo kugwiza umwimbu kugira ngo ikigega cy'igihugu cisununure ubushikiranganje bushinzwe gutunganya ibikorwa vya leta n'amabarabara n'ibindi byose bube bufise uburyo bukwiye ca kabiri nuko turaba ingene mu bintu abantu babana mu kibano by'ukuri bakaba mu twita ama village canke ahantu babana nkuko tubibona mu bisagara bitandukanye ishaka tuno kongerako nuko habaho kurondera ingene abantu bafise inguvu babishoboye bashobora gukora ivyo bikorwa bakimenyereza mu bijanye n'ivyo kubaka amabarabara aho novuga nk'abantu hari abantu usanga bari mu bikorwa vya misi yose nk'abasirikare abapolisi kora vya misi yose ushobora gusanga mu gihe atantambara dufise bashobora kwigishwa no kumenyereza ingene bashobora gukora ivyo bikorwa vy'iterambere ry'igihugu bigatuma dushobora tutarinda kuza kwikora ku banyamahanga kugira ngo baze kutwubakira amabarabara haraho naciye ukabona ko abanyamahanga ariko barabikora kandi dufise abahinga bashobora kubikora cane muri abo basanzwe bakorera igihugu babitanga mu gisirikare canke mu gipolisi ngira ngo tugiye mu vyo imigenderane y'uburonderane n'amakungu muha ishusho iyahe imigenderane y'uburonderane n'amakungu mu misi za mubona mwe mugiye guhindura iki muzo bikora gute icambere cyo nuko twiteze yuko mu misiza Burundi kizobe igihugu aho abantu bose bifuza kuza kuraba ico gihugu igihugu kigendwa igihugu kirimo abantu bafise ubwenge n'iterambere bashobora gukora ibintu bitandukanye bakaza gutamarira igihugu ico ni kintu ariko bizohera hehe bizobanza mu gusubira kuraba ingene tunagura imigenderanire mu imigenderanire yubahiriza ubwigenge bw'igihugu yubahiriza ko turi abantu bikukiye turi abantu tuvuga ngo tugira imigenderanire kugira ngo uhaye uburenganzira kugira imigenderanire ngo akugire kububasha rero tuzohera muri kano karere kuraba ingene ibihugu ducuditse imigenderanire ifashe gute nimba imigenderanire ahantu yatosekaye nimba ari imigenderanire iragenda neza turaba mbega tubikora gute kugira ngo tubandanye canke turaba ingene dutosora ivyo bishobora kuba vyaratosekaye ariko cane dushimikira yuko imigenderanire ihagaze mu kintu kiza kuzana inyungu umurundi n'umurundi kazi wese aho nshaka gushira imbere iki ibijanye n'urudandazwa guhanahana ibidandazwa nitwifuza yuko Burundi buba igihugu aho abantu bagenda bagakora ibintu bakazana bagashorera ngaha twe tukagura twifuza ko kiba igihugu aho abantu bagenda ibikoresho canke imiduga itagikoreshwa mu mahanga baza iza kurangirira ngaha ikatuzanira konona ahantu dusanzwe tubaye canke twumvumengo twebwe twarashizwe kugira ngo tubisoko gusa ariko nituniwe natwe abajana ibintu vy'imbugwa vyacu kuri iryo soko rero imigenderanire ngomanda bisubiremwo ntizo bihagaze ku vyo twita gusa politiki yo kugira ngo abantu ngo begamira ha canke begamira ha izo bihagaze kuco tumariraniye cane mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu twibutse ko turi mu kiganiro ku nama aho turiko turaha ijambo muri kino kiganiro nyene Dieudonné Nahimana uwigenga mu agiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ngira ngo agiye kwigana n'abandi bashika batandatu urumva ko ico n'ikintu bwa ntigiho kidasanzwe mugabo mwatubwiye imigambi guhagarara ko cyane kugira ngo mushire imbere muteze imbere igihugu cy'u Burundi uyu munsi muvuga yuko ayo mafaranga azokora ivyo vyose mu bisata bitandukanye ubutare burimye n'ubworozi ubutunzi muri rusange indero n'ibindi ayo mafaranga mwegemeza ko yobarangahe azovahe nashaka ndamenyesha yuko mu bijanye n'ingene twatunganije umugambi n'ingene twifuza yuko Burundi bwomera mu myaka iri imbere twarinze cyane ikintu cyo kumva yuko umugambi uzotunganywa n'abantu turi kumwe ariko baranshigikira mu kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu sivyo dutereza kuzana nk'ivyaheze kugira ngo dushikirize abarundi tubabwire tuti ejo mu gitondo tubabwiye yuko tuzokoresha imiliyaridi 200 canke oya turagomba kubahiriza abantu bose bagiye kwinjira mu nzego z'igihugu kugira ngo dukorane mu gutegura imigambi iri imbere aho nagomba kuvuga iki nagomba ngo ibiharuro turabifata kibanza kubana tutaha ahantu mu bijanye n'ivyo mu bijanye n'ivyo kutanga amasoko ntanga nguvu canke tuvuze tuti mu bijanye n'ivyo burimi n'ubworozi twahashira uburyo bwinshi gusumba hanaha ariko ndagomba kandi nagisubiremo cyane
si vyiza yuko umugambwe canke witoza agenda ahantu akicara hamwe n'umugwi wiwe bakiyumvira hanyuma agacavuga ngo Burundi nzobukorera gutya bizoca bigenda gutya turi muri demokrasi reka abantu batogwe reka abantu baze mu nzego hama reka twicare hamwe twiyumvire tuti mbega amafaranga igihugu cokoreshwa naya hanyuma uwatsinze azani imbona kazoza afise avuga ati je nifuza ko mu bijanye n'iki gisata hoje uburyo bungana gutya gusumba uko bwoja ngaha ariko si vyiza sino navyifuza cane yuko tuza tukumva yuko umugambi tuzanye wanditse bikunda canke uko vyogenda kose ni utegeza gucushirwa mu ngiro ijana kwijana demokrasi nuko twemera yuko hazozamwe abandi bantu bazana ivyiyumviro dushire hamwe umugambi hanyuma dutunganye ingene ubuzima bw'igihugu butunganye ubu turafise amafaranga atunganijwe kuva mu mwaka wa 2019 no mu mwaka wa 2020 ingene uburyo butunganye turabona aho tegeza kuba impinduka cyane cyane mu gihe cyo gutegura umugambi ushinzwe amafaranga azokoreshwa mu gihugu kuva mu mwaka wa 2020 kubandanya ico gihe rero twifuza ko tubikora bijanye n'intumbero dufise ivyihutirwa ariko kandi cyane cyane twumviriza n'abandi kuko ikintu kimwe nagomba ngo nsubiremo aya matora nta matora yuko haba umuntu umwe canke umugambwe umwe umugwi umwe uca wihariza gutunganya ubuzima bw'igihugu ariko ube wo kuja inama n'ingingo kugira ngo iciyumviro c'undi cose kigire agaciro ni giki cyo umwizero umunyagihugu canke umwene gihugu ko Dieudonné Nahimana ivyo kiravuga giye kushira mu ngiro mu majambo make ubwa mbere hoho nukubaririkiriza umuntu akarondera akabaza ati mbega uyu muntu yamaziki mbega uyu muntu azwi gute muri kahise k'ubuzima bwiwe mbega ibyo avuga arabishira mu ngiro mbega hari ivyo yagerageje kwerekana muri bike ashoboye ubwa mbere no kuvuga ngo mu bijanye n'ivyo namye mvuga kuva kera ivyo twame tugerageza gukora kuva kera habayeho kwerekana yuko ubuzima bw'umuntu bwa kiremwa muntu cyane Murundi n'umurundi kazi nibwo buzo burufatiro rw'imigambi yose si umukuru w'igihugu si inzego zihambaye ariko umuntu wese nta na hamwe tuzokwihanganira naho yo bavyawe n'abantu abavyeyi bakamwanka ko batamwemera muga kavukiye mu Burundi akitoka ari umurundi ategeza kumva ko azoba ari we rufatiro rw'imigambi yose izofatwa mu buzima bw'igihugu kubw'ivyo rero nibaza yuko singiye kwemera buka intege ka singiye kuba umuntu mushasha zo gukora ibirengeye canke ibinyuranye n'ivyo no banarakoze muri kahise mwebwe ari hamwe mwotsinda amatora canke mukarushwa mugiye muzokwemera ivuye mu matora Ico kibazo abamenyesha makuru makunda kukibaza kandi mamuzi nyisho sinibaza ko ari umuntu yigeze kuvuga ngo jisi no kwemera ivuye mu matora mamuzi nyisho bose bavuga ngo bazovyemera igihambaye si ukwemera canke ukwanga kuko uja mu matora gute utazokwemera ivi yavuyemo uja mu matora kukwemera ivi yavuyemo mugabo bamubaza ikibazo mugiye kugaruka muti mbega igihe hobaho akarenganyo muzokwemera ko karenganyo igihe ko barakarenganyo kaboneka mu bijanye n'ivyo amategeko arerekana ingene iyo habaye akarenganyo ivyo bintu bitorerwa umuti mugi ikintu kimwe gusa nugaruka ko n'indibaza kaje mwifuza kuvuga kirazira kugenda ngumura abantu ubahamagare babwire ngo ko bitagenze uko nshaka genda rero mu byanke ku nguvu kandi hari kuko turifuza ko igihugu kibananya mu mutekano n'amahoro rero turizeye yuko ata muntu yiba yifuza gutwara kino gihugu ivuka mu gitondo ngo bategure kuzorenganya abandi nuko tuzi ko byabaye muri kahise navyo mwa n'ivyo bace bituzanira byace bizana ibitari vyiza nibaza ko abarundi kazi bakuze muri kino gihe rero nizera yuko uko vyogenda kose hakabamo n'akarengano bavuga ati je bandenganije reka twoca mu nzira yose ituma abarundi badasubira kwasiga ubuzima canke ngo bazire ivyavuye matora aho bukera kugenekezo rya 27 kwezi kwa kane hatanguriye imyiyamamazo kubari mu migambwe n'abigenga n'inani bazoja kwitoza mwebwe nk'uwigenga hari amakenga mubonamwe muravye ukuntu biniko birategurwa hari amakenga canke hari umwizero mufise twebwe turavye ingene seni kugerageza gutunganya ibikorwa aho bigeze tubona gushika n'ubu atakibazo kinini cyane kihari hariho amategeko usanga yaranditswe mugabo bayanditse kumbura batariko barabona ingene ariko biragenda ugasanga rero iyo bagize gushirwa mu ngiro ntibifashwe nkuko vyategereza kugenda turavyumva cyane hagati y'imigambwe urumva ko imigambwe imwe ishamirana kumva ko ari abantu batoteza abandi kumva ko ari abantu baza kuvuga ati utari muri uyu mugambwe cyangwa utari muri uyu mugambwe
mugambwe nta burenganzira ufise bwo kuba ngaha canke kuna kuriya ariko nibaza yuko ivyo si binini cyane nkuko twari twavyumvise mu myaka yahera twizera ko navyo nyene biganiro bibandanije hagati y'abari ariko baritoza bishobora gutorega umuti ariko ndibaza yuko mu bijanye na seni no gutunganya ingene ibikorwa bigenda gushika ubu by'ukuri tubona biko bagenda neza ahanyene ngarashobora kugira nti mutegure mutera kamo ngira ngo akahe kuri abo ariko barategura ico gikorwa cyo gutegura amatora ngira ngo maja mu make ubwa mbere ho no kwihesha iteka bakumva yuko amatora ariho amatora azorengana kandi umuntu wese azogwa muraba mu maso amuhiteka bijanye n'ingene yifashe rero nibaza yuko umuntu atakaza ubuntu bwiwe mu matora kubw'inyungu zinyarutse twiyumvire ko inyuma yaho n'inyuma y'imyaka myinshi umuntu azobandanya abaho ugume wiyumvire ko icyo urakora kizotuma ejo abana bawe n'abuzukuru bawe bose bazoronka iteka kuko nawe wakoze ibintu mu kubahiriza abandi mu kugira iteka no mu kugira ubuntu rero nuvuga yuko abantu bari mu bicanzo bashinzwe gutunganya amatora nkuko biriko biragenda bo bandanya bubahiriza umuntu wese cyane bamenye ko hejuru y'abantu bose bari mu nzego zose n'ahantu tuba turi hari ikintu cyitwa ibwirizwa shingiro ikintu cyose kiri mu ibwirizwa shingiro bacubahiriza akandi kabazo ni kanyuma gashira kanyuma ikibazo ca coronavirus yangwara uyu munsi gisibije ku isi yose no mu Burundi bavuze baravaho kihari ntabwo bamufite ko gushaka gutoba amatora ku bwanyu munaza bikogenda gute ikibazo c'ingwara ya coronavirus ni kibazo gihambaye kuko ni kibazo kitari kirabe Burundi gusa kirabisi yose rero amatora ariko atunganya ku bw'ineza y'abarundi n'abarundikazi rero nibaza yuko abashinzwe intwaro babigerageza kubikurikiranira hafi cyane abashinzwe amagara y'abantu kugira ngo ntidushire imbere amatora ngo dusange hari umuntu aziza amatora rero ibikwiye kurabwa sukubera ko hariho coronavirus bikwiye kurabwa mbega hariho igihe coronavirus yo hava ifata utofashwe azize kuko ari mu matora ku bwanyu mworindira amatora yikwigwa inyuma gatoya tukarindira kutukaraba yuko yo biragabanuka nari mpeje kubaza ikibazo ico kibazo kitaza kubanza kuronka inyishu so gupfa kwigiza inyuma amatora no kubanza kwibaza mbega ingene amatora atunganijwe hari cerekana yuko hari umuntu yava fatwa kubera coronavirus igihe abaganga vyo kwerekana yuko hari n'umuntu umwe canke babiri bozira kuko bagiye gutora amatora twoyigiza inyuma twayahagarika kuko reki ubuzima bw'igihugu bw'abarundi nibwo buhambaye imbere y'ibindi byose imbere y'inyungu z'abandariyo bose ariko kandi igihe abaganga bo kwerekana ko atana kimwe cotuma habaho ko umuntu yandukirwa na coronavirus kubera ko abantu bagiye gutora yuko ibisabwa byose bitunganijwe neza naho nyene amatora ni kintu gihambaye ku buzima bw'igihugu kuko ejo hashobora kwaduka ibibazo bivanye ko amatora atabaye ugasanga bizanye yuko n'abandi twashaka gukingira corona bishwe n'ibindi kubw'ivyo rero ni vyiza yuko twizera yuko abari mu nzego babishinzwe cyane mushikiranganje bw'amagara y'abantu gukoresha umutima nkuko tumaze kubona ariko barabigira ugukunda umurundi kazi wese ntagira ibiza kubw'inyungu kanaka ngo hadusange hariho abaguye mu mpore ikibazo cyanyuma ari hamwe uyu munsi turumva imigambi yiwanyu turumva n'imigambi y'abandi mugari hamwe hogira ati tubashire hamwe twumve yuko imigambi mwoyishira hamwe igateza imbere abarundi ko mwese mushaka neza y'abanyagihugu mwoshima kuje hamwe kugira muganire iyo migambi mufise muyishire ku murongo muyitunganye neza ico nico camye arico kintu ngenderwa ko mu buzima bwanje ndakunda ko abantu bayaga abantu baganira abantu bahakaryo abarundi yuko babumve ngene bagiye kubahitamwe babazi rero igihe cyose hoba ikiganiro cyo tuma yuko abantu bitoza bayaga ku bibazo nkoramutima ku buzima bw'igihugu ko naha mwatubwiye tuvuge ku migambi nta n'igice cyayo twavuze kubera umwanya ari mutoyi twashitse ku bisata vy'ingene twifuza ko abarundi babana mu kibano canke ibijanye n'uburimi bworozi canke ibijanye no kuraba ingene gateka kazina muntu canke ukwivuna abansi ivyo byose turabifise mu migambi mugire rero igihe ivyo bibazo bibajijwe turi kumwe nabo bandi bose umuntu atora aheza akiyumvira ati bo uriya muntu ariko aravuga nivyo kandi uyu aranantahuje uyu munsi ndahinda ico nariko ndiyumvira kubera ko nduvise kurya wundi rero ico yundi avyumvira neza rero ico ciyumviro ni ciza cyane kandi ndamaze igihe ko ndagisaba nabo tuba turi kumwe muri runo rugendo rw'amatora ndababwira nti vyiza badutumiye twokwitaba tukahaba tukayaga kugira ngo abarundi tubatera iteka nabo nyene ryo guhitamwo kandi biyumviye ivyo bahitamo
Ningaha rero ikiganiro ku nama c'uyu munsi gice kirangirira reka rero dushimire cyane Dieudonné Nahimana uwigenga arahanarira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri amatora twimije mu mwaka wa 2020 reka ndabakengurukire ko mwitavye ubutumire bwacu uyu munsi namwe murakoze cyane kandi mubandanye guha ijambo abo bose barikeneye kugira ngo abarundi amico bahitamo ubundi noshimira cyane nire wonse bitariho yahagarariye kino kiganiro sinereka no gushimira abagenzi bacu bari mu buhinga bw'ivyuma ikambere no gufata amasanamu ari bo Rono niyo nkeza Gracia tuyikeze ikambere ntibagenda imetuse mitebutsi reka nshimire rero mwebwe mwese muteze amatwi Rondas Kirombo narinde mesheje kino kiganiro ku nama c'uyu munsi ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha